reka ntangura ndabaramutsa mwe mutanguranye natwe muri kino kiganiro. Big up sana kumwe ngo mazi gukora subscribe ngaha kuri Amasinzo TV. Imana ibahezagire. Uno munsi udasanzwe. Reka dushime Imana kuba twashoboye gutangura umwaka mushasha wa 2024 tumeze neza cyane. So ndi kumwe n'umuntu adasanzwe. Ku mazina je nitwa Ardo Promoter, Mr. Connaisseur Noir Africain, enfant noir ambassadeur muhuza ndabitatandre, Mr. Kampinzani, I'm alongside Rashmy. Yo. Niwe ndi kumwe nawe nizera ko mumuzi cyane. Abatamuzi muramaze kumwumva. Ariko no munsi turi kumwe ngaha kuri Amasinzo TV. Tura telefone rero kuri screen ya telefone yawe nizera ko uzamaze kumubona. Tugira tuganire n'umunyamuzika abizi cyane. Yatanguye muziki cyane kuva kera cyane, twe twamumenye kuva kera. Turi kumwe. Rashmy ndakuramutsa. Ndakuramutsa cyane. Umeze neza? Ni sawa. Akira bitanu sister. Kabisa. Rashmy. Ubwa mbere na mbere uri mwiza. Nka mama wanje. Nka mama wawe? Yeah. Na mama wawe suko nyene? Sana. Kabisa. Ameze neza cyane. Kabisa. Rashmy umwaka mushasha mwiza wa 2024. Twese pam. Kabisa. Rashmy mera nkoduza kajwe kugira ngo bumve ko ndi kumwe na Rashmy yafunguye. Ndenza nga. Ngorane. Kabisa. Rashmy hari abantu benshi bazi Rashmy ariko batazi vyimbise. Buriya Rashmy ninde? Turakuze umuririmbyi ariko du umwidondoro kwiye. Rashmy tumigeme uko babibona. Bon. C'est bon, Rashmy ni umuntu akunda guhuza n'abantu bose. Ndi umuntu asanzwe cyane mu buzima busanzwe. Ndi umwana navuga ndi kinege sinzi. Ndi umwe kuri mama afise ndi umwe. Nuko navuga kandi Rashmy n'umuntu afise ibintu adakunda kuvuga ibintu byiwe cyane. Nukunda kuvuga ibintu vyiwawe cyane. Okay, niye mpamvu gutuma utavuga ibintu vyiwawe cyane? Kandi uri umunyamuzika no kuvuga hari ibintu byinshi abantu baba bakeneye kumenya kuri wewe. Sivyo bintu nasanze ari byo kubera ko utegereza kuba abantu bose baba bashaka kumenya ibyawe iki, ariko nasanze nyene bitoroshe. Umusanzo sinkunda mba nshaka ibyo wanje bingumbemwo ndabyitorere inyishu jewe nyene basi ntibimenya abantu bose. Kabisa. Wavuze kuri umwana umwe kuri mama na papa? Kuri mama. Kuri mama? Kuri mama umwe? Papa arafise abandi. Nukuvuga muravukana n'abandi kuri papa ariko kuri mama uri wenyene. Sawa. Burya Rashmy ku mazina yiwe yahawe n'abavyeyi ni Rashmy gusa? Shugwe ry'Imana Rasheli Rashmy. Kabisa. Usa n'agashugwe ma. Sawa. Rashmy bivuza ko tubwira waje muri muzika gute? Muziki naje nko kugaragarizwa impano kubera ko je sinari kubyishoboza. Yarabibonye nkuko namusavye ko yarabona nawe nyene ko ndabikunda. Ninde? Mamuwo? Manager. Sawa. Arabimfashamwo umunsi wa mbere. Basi byabaye nko kumpima ati turabe yuko bishobora. Byatanguye nkuko ngo nta na kimwe nushobora, ariko mu nyuma arabona ko ndabishoboye aramfasha. Ushika ubu hari muri 2018 ndabyibuka niho natanguye. Gushika ubu Rashmy ni umuntu wa hatari no kuvuga azwi n'abana benshi ku ndirimbo zigiye zitandukanye. Rashmy muhira bavyakiye gute bamaze kubona ko mengo ugiye muri muzika ukuntu? Muhira ntibyigeze bibatangaza kubera ko hajya muhira banka ikintu bivanye n'ukuntu umuntu agiye arahinduka. Rashmy ntiyigeze ahindukira abavyeyi, nta ngeso mbi zaje ntanguye umuziki. Nyimba ari ingeso nahora mfise kera ntaratangura kuririmba narayigumanye, nta ciyongereye ko nta cyavuyeko. Nagumye numvira abavyeyi buri ahantu hose bambwiye kugenda ndahagenda ntaravye ngo nuko nzwi canke ngo ibiki. Niyo mpamvu rero batigeze bavyanka
ahubwo nibo bafana banje bambere Fise. Abavyeyi kabisa mu gihe usanga bigoye cyane canke byari bigoye ko umwana w'umukobwa ushobora kumubona mu muziki, ariko urumva ko abavyeyi ba Rashmy ubu bavyakiye neza babifata nk'amambere baranagushigikira. So Rashmy watanguye muziki 2018? Sawa. Rashmy witwa Shugwe ry'Imana Rachel. Rashmy. Shugwe ry'Imana Rachel Rashmy. Amazina 3. Yego. Kabisa. Iryo ni itazirano Rashmy canke naryo nyene birafata. Ya Rashmy riri ku mazina yiwanje abantu benshi ko ari kubera ubustyle ya. Rashmy ndarikunda ko ari izina nahawe na mama kubera ko papa yanyise Rachel, mama nyita Shugwe ry'Imana Rashmy. Rero nashimye gukoresha Rashmy bari je nkunda mama cyane. Ukunda mama kuri ko papa? Niyo mpamvu nakoresheje Rashmy. Biratandukanye. Twe tuzi ko abana b'abakobwa usanga mukunda ba papa cyane. Ya je nkunda mama kubera ko ariwe nakuze mbona mu buto bwanje. Buriya ntabwo washoboye kugirirwa amahirwe kubona abana n'abavyeyi. Pole sana. Ariko baye wishimye baye umeze fresh ndabona uratagase. Arambere papa arambere mama arambere byose. You so shine ndabona bazohava bagukwa n'inka ngira y'amaguru arenga 10. Ntibikibaho. Ntibikibaho. Ntibagikwa. Inka. Batanga amafaranga ariko bakabisigura mu ijambo ni inka. Ni inka yagaye. Umuntu usanga bakweka televiziyo. Aya, kino gihe. Bibaho. Nduzu ari inka igwa 1,800. Inka igwa wisamire. Zirahari. Biravana n'inkukuntu ibingana. Niyo mpamvu rero baracakwa. Ndavyibagiye. Utiro Rashmy bashobora kuzomukwa wisamire. Ibyo kunkwa nabyo ndiyumvira jewe. Je nzokwikwa. Kabisa uzokwikwa. Inkwano zanje nzozitanga muhira. Hama abazoba bashaka kuza kunkwa bace banyungukira. Aca gwiza kuyo natanze muhira. Vya ibintu biraza neza. Kabisa Rashmy, hari umuziki abantu benshi bakumenyeyeko. Umuziki sindagira. Nkuko wari umwana muto cyane abantu barabitahura, ariko inyuma yo kubona uwo muziki haraje amajambo menshi agiye atandukanye. Imbere ya byose Rashmy, idea ya Sindagera yavuye ni noita yuko ari nkuru y'ukuri ariko naba nabivuze. Ariko ntwari bwabivuge ngaha kuri Amasinzo TV. Niho ntari bwabivuge ariko narabivuze yuko yari umupapa ansumba yari yandondeye, ariko mu gutanga inkuru sinashatse kwitanga koko nabona umengo noba ndamurengereye cyo ndabicisha muri mu mfunyafunya. Kaba papa bakuze kudutwara baby. Kabisa Rashmy, umupapa arakurondeye wavyakiye gute umaze kubona umuntu agusumba kwanza gushikiye ho yaje kubwira gute? Biba bigoye cyane. Biragoye kwakira kubera ko aba ari umuntu usanzwe wubaha. Yaragendera muhira, umva muhira yaraza kandamutsa, umva ntibashobora kwiyumvira yuko hari birebire, ariko nyene byarangoye kwakira kandi nahisemwo no guca ndamuva iruhande nkagenda, kandi nyuma abonye indirimbo ntiyasubiye kandi kusubira kandi kundondera ko yari yamaze kwikeka ibyo yakoze. Kabisa nukuri jewe Sindage turirimbire gatoya, ari ukundwa n'abana benshi abakuze cyane kuko indirimbo zawe hari uburyo umenga zifise message ko haba kwishure ubwo umuntu tubuye kabisa ukuri ni wabandanya uko nzobivuga baguhera mvwa abarezi bacu nako batagira kabisa mu kudukebura fadikanije n'abavyeyi muhira mu kuduhanura sinshaka kuba nk'umugenzi yatwaye indamataye bishure yabyaye akiri muto none ubu ntacyo yimariye. None ubu ntacyo yimariye. Rashmy, watubwiye ko yari nka true story kuri wewe, no kuvuga ari inkuru y'ukuri iyo ndirimbo icatumye yandika, ariko inyuma y'indirimbo
amajambo yaraje atari meza. Rashmy imbere ndibuka hari n'inkuru nigeze kuba numva ndanesuma no kuruvuga ko Rashmy yoba yibungenze. Byarashitse buryo barabyandika ku rubuga. Nagiye kumenga hariho story nasomye kuntu isigura ko wari wibungenze. Ayo majambo baragushikiye cyane gose yaranshikiriye ariko bon hari ukuntu nka kurya navuze sinkunda kuvuga ibintu by'iwanje kandi ni nkuko nkunda kubaho je nyene nkunda basi kwiha umwanya nkibazaho jewe nyene akenshi umuntu nyene kuri ni jewe nyene sinshaka kuza kumva ati Jesu uko bimeze wowe ukantahura mu gihe wamaze kumva abandi kiriho naravyumvise ndiyakira muhira akazi mu bari babizi ko atari byo abagenzi banje ba hafi bababwira ati Rashmy gute ati oya Rashmy muramubeshera ati oya wewe reka kumuvugira kandi ari umugenzi wawe mu nyuma arafise inda birahera yarayikoroye mana mwaranyambitse icaha kandi Imana izobabarira kuyikorera ntivyoba nejo bundi nkayitwara nzobazana umwana murere kabisa guys birahera ibyo ko nayikoroye haraza yuko navyaye mfuna wakanja none naratwaye inda narayikoroye none cyonyarumo Rashmy burya arafise umwana guys Rashmy urafise umwana none tubwire ukuri Rashmy erega harasanga nyene bagitangaye ubu bitaragira gutubwira ukuri urafise umwana bon je kuvuga yuko ndafise umwana birangora kubera ko ndafise abanyita mama nubwo ntabavyaye ndafise abanyita mama musanzwe kintu mu bintu Rashmy akunda arakunda abana ndakunda abana ko ushobora abana batoya umwana ndafise abagenzi banje bavyaye wowe ni nka Yesu Kristo rero Yezu Kristo ego twisuga ijambo ry'Imana mu byo dukora byose ndafise abagenzi banje bavyaye ashobora kunzanira umwana ati tora umwirirwana nkamwirirwana nkamutahana kwa mawe ku mugoroba no kuri Imana rumonge barantangaje icyo kintu nta na kimwe kigeze kimbira nta na kimwe kigeze kikugira mbere nta na kimwe kigeze binga ndibuka ico gihe naniga umunsi umwe ndi kw'ishure ca ndafatwa hari ibintu by'imbeho bihora bimfata ico gihe baca bamanukana niga hajya kuri irbe baca bamanukana hajya ku bitaro byo hajya hepfo inkuru yarasanzaye ko nagiye kujya abagiye kwibaruka abanyeshuri twigana bakababwira ati nta Fise twe turamubona byo ko sinigeze mpindukira na kimwe canke Rashmy barabona ukuntu menga hari ukuntu uganira n'abantu baba type ukuntu ico gihe tipe n'abagenzi tipe n'abana beza kabisa hariho hacaza amakenga kubera ko abatipe ari abana beza buriya nubwo atari bose ariko abatipe n'abana beza n'umuntu ushobora kubwira ibanga ryawe ntarivuge n'umuntu mushobora kwicarana kwanza mukavugana ibintu by'ubwenge atari ibintu by'uburofa ariko umukobwa biratandukanye byose abagenzi bake bangahe bake barurutse umwe novuga ati niwe muntu two kwicarana tukabwirana ibintu byumvikana n'umwe abandi n'abatipe twicara tukabwira umutipe niwe ushobora kumbwira ati birashe buryo ukeneye kwitwara uku umaze iminsi witwara uku kandi niwe muntu wa mbere ashobora kumpanura nkamwumvira abandi bakobwa mujejwe gusakuza mujejwe guys je nta bakobwa nkunda nukuri kana uri umwigeme je ndi umukobwa bava bakujajinga Rashmy abakobwa muzo byandike muri commentaire sindabakunda nta na gato nukuri ko Imana je ndi umugenzi w'abahungu kabisa nta kibi barangira ariko n'abadumije inkuru yuko nibarutse babaye abakobwa nukuri niyo mpamvu abatipe bagutenda kukura bakunda reka twibandanire nabo gukundwa kabisa reka twibandanirize Rashmy ndifuza kutubwira mu muziki wawe umwaka wa 2023 wagenze gute wagenze nabi cyane ni umwaka utigeze ugaragara muri muzika niki kibazo cyabiteye cyo kibazo gihari gushika n'ubu kuva muri 2023 gushika ubu sindare kurigwa kivuga ariko indirimbo irahari
yarakorewe audio byose irakwiye beze neza ariko hasigaye yuko ishobora gushirwa kuri kandi ndemerewe kuyiperforminga hariho hose no kuyiririmba hariho hose ariko habuze yuko ija kuri YouTube gusa. Niki kintu rero nikihe ikintu gituma indirimbo idashigwa habona kandi wemerewe kuyiperforminga hose ni kuvuga yego haje performance bigiye habona niki kintu gituma utayishobora kuyishira kuri platform? Cyo kibazo nibaze ko utokibaza jewe nzokibaza manager. Ariko nawe urashobora kubuzi kimwe mu bitumye iyo ndirimbo idashobora kuja kuri platform zawe? Sinzi uko nemerewe kubivuga ko sindabire kuri nukuri aribo babyivuge sawa ko nibo batwara imbuga zanje. Nukuvuga Rashmy ni indirimbo nziza kushaka kuyumva yosimbira kuri Facebook page hariho agaparti gatoya kariko indirimbo nziza ukuntu ndifuza ko tubwira burya Rashmy niwe yandikira ziriya ndirimbo zishingiye ku buzima ku mibereho y'abantu arandika bagakosora hari abajejwe gukosora ariko yanditse Rashmy kabisa. Rashmy umubano wa management wawe na management usanzwe urimo kino gihomeze gute? Meze neza kubera ko turekanye n'ivy'umuziki mu rundi ruhande abayeho nk'umuvyeyi wanje. Mu rundi mu buzima busanzwe ndamufata nk'umuvyeyi wanje turekanye n'ivy'umuziki kumva nta munsi n'umwe biraba nabi. Rashmy ni kiki cyatumye utaja muri Izera Award 2024? Imana niyo yatumye utaja muri Izera Award? No bifata nk'inyishu y'Imana kubera ko iyo hagera ibintu twenge serious tugiye iyo hagera bijya bihe bisanzwe sije nishobotse aya narabwiye Imana ati Imana nimba nzoja mu mahiganwa nzojemo nimba ntazojamo naho byose bizokugomba bwawe ariko naratangaye no mfise manager avuga ati oya shaka kugenda avuga ati nta kibazo je ntaco byantwaye toya ntazoja mu nyuma baravuga ati ajemwo bacavuga ati abantu baramaze gukwira cyo turavyoza ariko mwese mwarabonye ukuntu byagenze sirabadi uyu mwaka mwarabibonye je no twaciye tubifata nk'ishimira ko naje wari jewe ku ndirimbo yanje na Fise ko hajya hari abari bafite indirimbo nziza kandi zumvikana naje ijya yiwanje ntiyari kurengana. Nige kintu cyaje tumtarengana wihebura kandi izo bandi DYD umusirikare band family abo bantu n'abandi ntarinze kuvuga bijya bintu byarankoze ko nubwo ntari bwaronka umwanya wo kubivuga. Nukuri bisigura ngo wayitwaye ntari merita twagombye kuvuga sinzi ikintu barabye ariko genda amazira y'abamaze kujamwo baratubwira ibyo baraba ariko nisunze nyimba ijya ari ibyo baraba kare ari byo barabye muri ijya je ndibaza yuko DYD ari kurengana umusirikare akarengana band family karengana ariko muri abo vuze harimo abarenganye band family bararenganye ariko kandi abakane ariko kandi ntiko kwibagira kuvuga ko indirimbo zari hajyazo zidasanzwe zari zidasanzwe ariko Izera Award y'umwaka harabaye mwaka agahaze ko none je ndinde nari kurengana rero ariko ngira kuri umwigeme hajya byari kugenda neza twabonye muri bane ba mbere atambye twabona nta mwigeme yashoboye kubonekamo nibaza ko wari nta bigeme none biyandikishije muri Izera Award bari barimo yari arimo ndabikora kubera ko atarenganye kandi yari ushobora gusanga nawe indirimbo yiwe yari hasi cyane. Sanye navuga yuko n'ubuntu bw'Imana byose bitegurwa kubw'Imana benshi bari bibaza ndimwo ya simaka nje muri Izera Award kabisa. My sister reka ndakwibarize Izera Award canke mahiganwa azokurikira ushobora kuzobamo tushobora kuzokubona kandi canke cyo n'ikibazo cha management we ko ibintu by'amahiganwa biragoye
kabisa. Rashmy uri umwe mu bakobwa abakobwa kenshi umwe mu bakobwa batekanye kandi abanyamuziki abigemekazi mu muziki menga nabantu baba bafise vibe kuno baba bacangamutse kubera iki my sister? Je novuga ko muri jewe kubera ko je mvuga ati umuntu ahinduka kubera ko ngira ngo be yiyisira indi zina mu muziki kubera ko je nise izina ry'iwanje navukanye nakuranye ucugumana bwa bwitonze nyene ko kundi nyene meze mva Rashmy nyene nta mpamvu yo kwibona ko ndi umuntu renze nkunda abantu baciriritse cyane sinkunda abantu bari hejuru nkuko nanje ntari hejuru ndi uwo hasi kandi nzoguma ndosinze umuziki n'itala yanje ni impano Imana yampaye sishobora kubifata nk'ibintu byataye mu gihe bindimwo jewe umwanya n'umwanya nshobora kugira kandi ubuzima bw'umuziki burahari ubundi bwo mboneka ngo hatari yo ndi mu birori canke iyo ndi mu kazi k'umuziki nyene ariko mu buzima busanzwe muhira mu bagenzi ndi Rashmy akabazo ka nyuma Rashmy ari n'umukunzi my god mukunzi wa Rashmy azovyandike ngaho muri commentaire arahari ntahari bon no TikTok nyene arahari sawa ndahari sawa arahari biri seriye man ndashaka kuvuga ko hari ugasanga ntari seriye mugabo ugasanga ntari seriye navyo nzi ko hari canke ndahari ariko arakihakanye Imana no sindamwihakanye uramwihakanye my sister oya sikumwihakana ahubwo ibyo ni seriye gusa ikintu kimwe cyo abantu bomenya Rashmy arashobora kuja mu rukundo ariko nimwe myaka turimwo biba byemewe nubwo bitari byemewe neza ariko ndafise umutima wo gukunda ariko sinavuze yuko hari ariko ntiwavuze yuko ahari braza uja muri commentaire ugira akantu tubwiye kandi akantu tuzogakata konyene abyumva araza kwivuga nyimba ahari ariko kutemera ashobora kuba your husband muri fitire ukuntu nyene ugasanga waramwihakanye hari gihe yica igeze kugira wamwihakana hazogera igenda mubereka azoca kwihakana nawe Rashmy reka nakwifuriza kuzororanirwa muri uno mwaka uzumererwe fresh sana twese ariko uzuragira vibe Rashmy Chaje nukuri byarangoye haba no kuri stage uzurahamagana abantu b'abatipe nyene mutambuko kandi gutamana narabonye urarenze ahubwo Jenda nzi gutamba mu bintu nazi nibyo rero oya muza muratamba nabonye urazi gutamba kizombo kuntu ubonye Imana yaje ubonye urumva uzuruhamagana nyene abantu b'abatipe canke muzanana nyene fresh basi jenda umuntu atuje muri jewe basi ubusazi simbona nta mwanya w'ubusazi mfise nukuri buke nk'abarundi kazi Rashmy uzumererwe neza rero uno mwaka witeze iki kizogushikira muri uno mwaka canke n'ikintu kintegura muri wewe kinegura muri jewe kuronka amahera muri uno mwaka bize bishike kudandaza amatomate n'amarengarenga bize bishike burya Rashmy asanzwe udandaza tomate niyo projet arimo bize bishikire uze wunguke bize bigende fresh sana ubuzima buze buhinduke tuze tumubone Rashmy muri Land Rover kabisa dusengere Rashmy atubwiye kusenga twangiza dusengera uratuje rero tudusengera ibintu byake Nami Yesu turagushimira birenge kuzima ko shobuturiza neza mu mahoro yawe data wo hejuru turagushima ko byabaye byose ko byagenze neza mama bandana kugira neza buri wese aho ugiye gutaha umuyobore kubirenge kuzima maze twese dushaka dusanga inshuti n'abagenzi bakiri bazima aho turi uzamukoze mana ibisigara biduhera ubuntu mu izina rya Yesu Kristo twisabye tubyizeye amen akira bitane my sister reka ndagushimira nawe wabanye natwe vyari ibintu bimeze fresh sana reka ndakwifuriza kuroranirwa muri uno mwaka wa 2024
uzuronke byinshi cyane byiza biguhimbara. Nari kumwe na Shugwe y'Imana, umwana mwiza atagase, yatubwiye ko atamukunza Fise, yamwihakanye abishobotse rero cyumudiraga kugira ngo ibintu bibandanye kuri rwa rutonde nyezina. Je nitwa Ado Promoter, Mr. Connaisseur Noir Africain, enfant noir ambassadeur muhuza ndabidatanure, Mr. Kampinzani. Imana iguhezagire, ihezagire nuwo amadufatira no masanamu kugira ngo ibintu byame bigenda fresh sana. Ndaramwifuriza umwaka mushasha mwiza. Jabless.